Ejo ku muhingamo ku kibuga c'Iberkane muri Maroc, umugwi serukiragihugu w'Uburundi Intamba mu rugamba waratsinze umugwi serukiragihugu wa Seychelles ibitsindo 3-1. Intamba rero zaraye ziyongeye intsinzi mu rugendo rwazo rwo kurondera itike ryo gushika mu gikombe c'isi ca 2026. Mbega none vyoshoboka ko tubona Uburundi mu gikombe c'isi ca 2026? Niyo nkuru nyamukuru bino Musi. Mwiriwe, ni David, nize ko meze neza. Tugarutse ku rukino rwabaye ejo kuwa 11 ruheshi 2024, igitsindo ca mbere cinjiye ku munota wa 34, cinjijwe na Sudi Abdallah. Ica kabiri cinjira ku munota wa 62, ikindi kuwa 69. Vyose vyinjijwe na Bienvenu Kanakimana. Ku munsi wa kane w'inkino zo gukuranamwo, Uburundi buciye bufata ikibanza ca gatatu n'amanota 7. Aho ni mu gihe hasigaye inkino zitandatu. Ku rutonde uko imigwi isumbana amanota, mu mugwi F ubwa mbere haza Côte d'Ivoire ifise amanota 10, hama Gabon ifise amanota 9, Uburundi bugira gatatu n'amanota 7, hagakurikira Kenya ifise 5, ubugira gatanu haza Gambie ifise 3 na Seychelles ifise ubusa. Hariho rero ibisabwa kugira Uburundi bushobore gushika mu nkino za nyuma z'igikombe c'isi ca 2026. Ibihugu 54 vyose vya Afrika bigabuye mu migwi 9, aho umugwi wose uri mu bihugu 6. Ibihugu bizoheza izo nkino biri mu kibanza ca mbere bizoca bironka uruhusha atakindi gisabwe, ico bita qualification directe, mu gushika mu nkino za nyuma z'igikombe c'isi. Ibindi bihugu 4 bizoba vyarangije izo nkino biri mu kibanza ca kabiri vyigenjeje neza, ivyo bita meilleur perdant, bizokina inkino zo guhangana hagati yavyo, inkino bita barrage. Azoba ari kugira haboneke uzoshobora guhura n'ikindi gihugu cavuye kundi mugabane. Ku Burundi buri mu kibanza ca gatatu n'amanota 7, icizere kiracari cose ko Burundi bwoshobora gusohoka mu mugwi ari ubwa mbere. Bubaye bwa kabiri bugakina inkino za barrage. Twari twababwiye mu misi yahera ko igikombe c'isi cyo mu 2026 kizobera mu bihugu 3: Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique. Rizoba kandi ribaye irya mbere kizoba kibereye ahatandukanye. Igikombe c'isi cyo mu 2026 kandi kizoba kibaye ca mbere citabiriwe n'imigwi 48. Afrika ikazorungika imigwi 9 canke 10 bivanye nuko imigwi iserukira bihugu yo kuri uwo mugabane izoba yingenjeje. Twokwibukanya kandi ko no mu mwaka wa 2019 hatangujwe ihangiro rya 2026 mu rukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi. Iryo hangiro ryari ryuko umugwi iserukira gihugu witaba inkino z'igikombe c'isi ca 2026. Muri iyo mbona kazoza hakaba harimo gutegura abana bakiri bato kugira ngo hazogere mu 2026 Uburundi bufise abakinyi beza bashobora guhangana ku rwego mpuzamakungu. Hari nyuma yuko Uburundi bwari buhejeje kubona ko vyose bishoboka inyuma yo gukina irya mbere inkino za nyuma z'igikombe ca Afrika CAN zabereye mu gihugu ca Egypt. Ikibazo nuko bitagumye vyorohera umugwi nserukiragihugu, kandi zibiri zakurikiye Uburundi ntibwazikinye, haba mu 2022 canke mu 2024. Hagati aho abamenyereza babiri baramaze gusezererwa, ni Olivier Niyungeko batazira mutombora na Jimmy Ndayizeye. Ikindi naco ikibuga Intwari carugawe na FIFA kuva muri Ntwarante 2021. Umugwi serukiragihugu ukaba usigaye wakirira inkino mu makungu aho utaronka bishemeye inguvu z'abafana. Nitwo kwibagira ko n'abakinyi bakiri bato bashingirwa ko muri iyo mbona kazoza ya 2026 aribo Joel Bacanamwo, Chancel Ndai, Mohamed Amisi, Bonfils Caleb, Jules Ulimwengu batagitumwa ko mu mugwi serukiragihugu canke badahabwa umwanya ukwiye. Naho biri uko amahigwa aracariho hamwe Uburundi bwo kwingenza neza mu nkino zisigaye. Mbega Uburundi murabubona mu gikombe c'isi ca 2026? Duhurire muri commentaire. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Ejo kuwa 11 ruheshi Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura yaratanguje icese uburyo bwo gutanga impapuro zirondererwa muri mairie biciye mu buhinga bwa none. Ubu kuronka attestation d'identité complète
canke attestation de résidence muri mairie ya Bujumbura bigiye guca ku buhinga bwa none. Jimmy Hatungimana yamenyeshije ko bizotuma atamanyanga azosubira kwibonekeza mu gutanga izo mpapuro kandi ko abakozi bagera kuri 40 bamaze kwigishwa kugene ubwo buhinga buzokora. Ikindi ngo busanzwe buri no ku matelefoni y'abazobukoresha. Kuvejo kuwa 11 ruheshi 2024 amafaranga bariha kugira ibijanye n'urupapuro rwa visa bisuzumwe yavuye ku manyabura ya 80 aja kuri 90. Mu gihe mu mwaka wa 2023 ngo abanyafrika ibihumbi amajana 74 batanze amahera adasubizwa yose hamwe imiliyoni 60 z'amadolari basaba visa yo kujiburaya. Agence Ecofin itubwira ko Maroc ariyo yaje imbere mu mwaka wa 2023 kuko abanyagihugu bayo bagera ku bihumbi amajana 410 aribo babuze visa yo kuja mu bihugu vya Buraya, hagakurikira Algeria. Ishirahamwe ricukura ibitoro Woodside ryaraye rishoboye gucukura ku ncuro ya mbere mu karere kitwa Sangomar. Ako karere kakaba kari ku birometero bishika 100 mu bumanuko bw'umugwa mukuru wa Senegal, Dakar. Senegal rero ikaba yiyongeye ku rutonde rw'ibihugu bicukura igitoro. Muri uwo mugambi leta ya Senegal ifisemwe ibice 18 kwijana mu gihe Woodside ifisemwe ibice 82 kwijana. Perezida mushasha wa Senegal Bassirou Diomaye Faye akaba yifuza gusubiramo ayo masezerano nkuko vyandikwa na RFI. Muribuka mu nkuru ngufi yahiga ejo tubabwira ko Perezida Emmanuel Macron aheruka gukombora inama nshingamateka yo mu Faransa hari nyuma yuko umugambwe arimwo uje ubwa kabiri mu matora y'abashingamateka ku rwego rwa Buraya, election européenne. Ejo rero kuwa 11 ruheshi 2024 Emmanuel Macron yavuze ko ibizova vyose mu matora y'abashingamateka mashasha ariko arategurwa bitazomutuma atanga imihoho. Ugukomborwa kw'inama nshingamateka n'amatora y'abashingamateka agiye kuba biri mu biriko biravugwa cane mu binyamakuru vyo mu Faransa. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.